ku mbuga ngurukanabumenyi hariko haraca ibitandukanye kuva ku munsi w'ejo na hirya y'ejo. Baravuga yuko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yoba yarahunze, abandi bati yoba yagira afatwe. Baravuga nuko urongoye iperereza mu gihugu Alfred Innoncent na Uwamahoro bashobora kuba bari mu iperereza. Mbega ivyo byose bijanye n'umutekano mu gihugu kandi ku bantu badasanzwe. Mbega nk'umushikiranganji mubivuga kwiki, muba mwarabibonye nivyo? Nimba hari ico bagirizwa, amakosa n'ayahe? Turamenyereye ko ubushikiranganji bushira habona ibintu bimwe bimwe, amakosa mwamwe bekerekana ibiriko birakorwa. General de police Alain Guillaume Bunyoni na Museremu Uwamahoro, nivyo hariho kuri rezo sosiyo, kandi rezo sosiyo haraho bavuga ukuri naho babesha. Muga ukuri nuko Parquet General de la République ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza. Nivyo baragize fuye perquisition, bafise iyo batanga raporo ko je Parquet General ntimpa raporo, nivyo bamurondera ko je ntavyo barambwira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Turarindiriye rero ico bazoshika kongera bazotubwira nibashobora kumubona. Ati Uwamahoro Desire Museremu cini bagakunda ntapfunzwe, gusa yahinduriwe amabanga. Hari uwamusubiriye mu vy'akazi kaboko vyahuriranye nuko kugira ngo bariko barondera intwazangabo, kugira nico baciye babifataniza ko mugabo nibaza ko ntavyo barambwira. Urumva dossier iri muri Parquet General de la République iyo bariko barayikorera. Mugabo uyu Uwamahoro narumvise bavuga yuko bariko baramwumviriza. Iyo bamwumviriza kurumva ko ari Parquet General, urumva ko Parquet General ntayitwara. Nta raporo baca bampubwo nyene ataco barashikako, bariko baramubaza kugira tuzomenya ivyo ari vyo nihagera. Nayo ibindi rero nibaza ko bazova bababwira mu butungane. Dosiye mu butungane jewe sininjira, je ndaba ivy'inyamiramabi. Mu gihe dosiye iriko irakorwa muri peji ca mu nyamiramabi, aho mwokimbaza no bishura. Muko dosiye iri mu butungane muri Parquet General ya Republika, nta vyinshi nobabwira. Ico nzi nico ndababwira.